Ndabahaye ikaze nshuti bakunzi ba Femi TV. Uyu munsi turaganira ukuntu ivyiyumviro vyiza bishobora kugucikira umutahe munini bihaguteza imbere cane mu buzima. Hari abiyumvira ko ivyiyumviro ari ibintu bito bitagira agaciro, ariko ivyiyumviro ni isoko y'iterambere. Iyi ni Femi TV, turahaye ikaze bashasha abashitsi. Utaragira subscribe nayikore kugira ngo dukomeze kubana. Reka turabire hamwe ingene ivyiyumviro vyiza ari isoko y'iterambere. Igikorwa cose kiza gitangurira mu vyiyumviro. Ivyiyumviro vyiza ni nk'imbuto nziza, iyo uyibivye heza mu gihe ciza irakura maze ikama vyinshi birengeye kure ivyo wabivye. Akarorero, abantu batanguye business bakoresheje ivyiyumviro vyiza gusa, naho atawushobozi bw'uburyo bwari buhari, uno musi bageze ku bintu vyifuzwa na benshi. Ndazi ko muzi uburorero hirya no hino. Turabire hamwe utu turorero tw'ivyiyumviro vyagiriye akamaro benshi, nawe nanje turimwo. Akarorero ka mbere, Thomas Edison yiyumviriye ko hashobora kubaho itara rikoreshwa n'umuyagankuba. Ivyo vyiyumviro vyamuteye gukora amagerageza arenga 1000. Hanyuma isi yose ibona kuronka icoduha umuco ahatabona ari ryo tara dukoresha uno musi. Akarorero ka kabiri, umuntu wese haba mu Burundi canke kw'isi yatanguye urudandaza rw'ibintu bito, ariko kubera ivyiyumviro vyiza no kudacika intege yabaye umudandaza afise izina. Turabazi hano iwacu, hariho amazina uzi avugwa na benshi, sishaka kuyavuga hano. Uwakubwira aho bahereye hari hasi cane, bamwe kwikaranga n'amagi, abandi ku munyu n'amasashe n'ibindi. Abantu bose womenga barasuzugura uno musi. Akarorero ka gatatu, kugira ivyiyumviro vyiza mu muryango vyatumye umuntu atangura guhinduka, ahindura uburyo yarabanye n'umuryango wiwe, bituma haba amahoro, ukumvikana n'iterambere. Naho ndazi ko benshi bashobora kwitora. Reka turabe rero ingene ivyiyumviro vyiza nawe byo gucikira umutahe. Icambere, hariho kwizera ivyiyumviro vyawe no kubishira mu ngiro, kurondera ubumenyi bushigikira ivyiyumviro vyawe, kudatinya gutangurira hasi no gutangurana bike. Hari kurondera abandi bantu bagufasha gushitsa ivyiyumviro vyawe, collaboration ou réseau. Gushira Imana imbere y'ivyiyumviro vyawe. Ivyiyumviro vyiza birakuzamura, bikagushitsa hejuru, bikwagurira amarembo y'iterambere, bituma uba umuntu w'akarorero ku bandi, bikubakira icizere n'umunezero mu mutima wawe. Ntidukwiye gufata ivyiyumviro vyiza nk'inzozi gusa, ahubwo ni intango y'umutahe n'iterambere ryawe. Haguruka ukorere ku vyiyumviro ufise, ivyo nyene ubiyitse. Shira mu ngiro ivyiyumviro vyawe, kuko bishobora kugushikana aho utigeze urota. Reka ndangize ndabashimira mwebwe mwabanye natwe, kandi mwebwe muhorana natwe. Murakoze gukurikira Femi TV. Ntimwibagire gusangiza n'abandi ubu butumwa. Imana ibahezagire kandi bashoboze gushika ku ndoto zanyu. Dusubire vuba muri audio podcast ikurikira. À très bientôt.